Iyo nzu mubona igeretse rimwe ni inzu zibiri zifatanye izo bita maison jumelle mu gifaransa ni za mbere z'akarorero zubatswe na ryashirahamwe Kamensi Burundi rihurikiyemwo abarundi baba muri Australia bafadikanije ni banki BHB yishinze guteza imbere uburaro mu Burundi. Ziriko ziraherahezwa muri quartier Miroir. Fabrice Manirakiza umwe mu bashinze uwo mugambi akaba ari nawe ariko akurikirana ibikorwa avuga ko izo nzu zubatswe ku buhinga bwa none n'ibikoresho bikomeye. Imwe yose ifise ivyumba bine, kimwe cose kikaba gifise akazu ka sugumwe naho bogera douche toilette mu gifaransa. Uwo mugambi ni gicapo cizo nzu ivyo bita plan mu gifaransa ngo babikuye muri Australia iyo basanzwe baba bakaba babigize ubwa mbere mu ntumbero yo gufasha abarundi bari mu mahanga kugira ngo bashobore kubaka amazu yabo mu gihugu c'amavukiro bitabagoye kandi zubakwe nabo bizigiye kuko ahandi ngo bahora basanga bariko baribwa. Baba abarundi baraha mu gihugu canke abari mu mahanga umugambi ngo bariko barawuhurumbira. Mu byatumye rero dutanguza uwo mugambi byavanye n'ingorana aba diaspora bagenda barahura nazo zo kwizera abantu bamwe bamwe ngaha mu Burundi usanga atabu basha bafise bwo kubarangurira ibikorwa byabo. Baba diaspora rero baza hi Burundi yo basubiye inyuma ntibagenda bavuga ngo kanakara nkoshereje, basubira inyuma bavuga ko abarundi bose babakoshereje, igihugu cyabakoshereje. Twebwe rero nk'abarundi turi hanze nabo turi kumwe ngaha twagiye hamwe tukipfuza guterera agacumu k'ubumwe mu terambere ry'igihugu. Nico gituma twabonye kigisata cyo kugwiza uburaro mu buhinga bwa none ngaha mu Burundi bitariko birakogwa, ariko tukabona ko aho turi ari byo bigize nivyo bigize ivyo bihugu bituba turimwo, kuko nivyo binarata ubwiza bw'ivyo bihugu. Biba ngombwa rero ko tuvuga ati reka tugende tunavyikorera ariho turi kugira tubishikeko turosa abarundi amazu meza na babandi bari hanze bashobore kubona ikintu cyo tuma bagaruka iwabo, kuko ubu harageze yuko n'abarundi bari hanze bataha bakaza kubaka igihugu. Abakiriya baritabira umugambi cyane gose ubu turamaze kugera ku bice 50% by'abakiriya bamaze gufata aya mazu kandi nta n'ukwezi kurahera tutanguye kubimenyesha. N'abanywanyi baremeza ko uwo mugambi ufise akarusho ukorana ni banki BHB iteza imbere uburaro mu Burundi, ni nayo itanga amadeni yo kubaka ku nyungu nto yibaho ugereranije n'izindi banki ziri mu gihugu. Eka ni nayo ngo irondera amatongo yo kubakamwe muri Obuha umunywanyi bakamushikiriza inzu yuzuye n'ivyangombwa vyose birimwo. Aho muri Miroir Fabrice Manirakiza ahagarariye ibikorwa yatumenyesheje ko bazohubaka inzu 28 zose hamwe harimwo izisanzwe z'agaciro k'imiliyoni 300, izo ku rwego rwo hejuru ivyo bita VIP zifise agaciro k'imiliyoni 340 hamwe rero nizo ku rwego rwo hejuru cyane VVIP ku miliyoni 500. Bamwe mu bamaze gufata ibibanza bemeza ko uwo mugambi Kamensi Burundi waje hageze. Jean Paul Nkorabikino yafashe ikibanza muzo ku rwego rwo hejuru cyane, inzu izoba yubatswe muri ari 6 ku miliyoni 500 z'amarundi, avuga ko arakarusho kadasanzwe kuko ico kibanza ngo cari kumugora kuronka bitaye ko naho yari kukironka ngo ideni ntiryari kumworohera kuronka atangwa atafise. Bwa mbere navuga mbengo tingire ne babandi baje kubesha abantu amakenga agiye guhera neza abantu haye muri bank barambwira umugambi yuko nawo ari wawushigikiye, nca ndabona ati bya bintu ningira akamaro kuko urabona mu bisanzwe ngahe wacu kugira ushikire banki atakintu ugiye wishiriye iguha amahera ukora umugambi urazi ko bigoye. Nk'ubu je bambwiye ko azompa credit nkaronka inzu kazandari hayo anshoboye atakintu na kimwe ntanze. Hanini nya mu byantumye numva binezereye cyane nico. Hamica kabiri bara dutembereza ngaha kuri inzu bariko barubaka tukabona yuko kabisa barubaka mu buhinga bwa none n'ibikoresho bimeze neza badasondeka, nta condo kirimwo ni sima gusa murabibona. Ivyo byose mu byanezereye birimo nabonye yuko n'inzu ushobora kuba mu myaka yawe yose n'umuzukuru akazoyibamo. Inyuma yaho muri Miroir umugambi Kamensi Burundi ukoranye ni banki BHB na Obuha ngo uzocuja kubandaniriza mu bindi bibanza. Igisata Obuha gitunganya amatongo yo kubakamwo kizoba kimaze gutunganya haba i Bujumbura, Igitega canke Ngozi eka n'ahandi hose mu gihugu hagati.